Ndabaye mwaramutse nongera ndabaye ikaze muri iki kiganiro kigira ica 49 ca Club de la Presse aho uno munsi tuza kuganira cyane ku nkuru ijanye n'ivyapa vyubatswe muri commune Giheta muri province Gitega aho bivuga yuko hagiye kubakwa icibutso c'abahutu bishwe mu gihumbi kimwe amajana 972 ariko rero mu nyuma utwara iyo province Gitega yaravuze yuko ivyo bintu atavyazi yuko ico cibutso atahantu namwe yigeze akivuga canke yumva kivugwa. Hanyuma hari n'umukuru w'umugwi w'ukuri n'ukurekuranira hamwe n'umuhuza w'abarundi bose ivyo bavuze yuko ataco vyoza bifasha igihugu. None ninde yoba ari nyuma y'uwo mugambi wo kubaka ico cibutso c'abahutu bishwe mu gihumbi kimwe n'amajana 972 kugira ngo tubivugane neza turi kumwe na Hermes Ntibandetse umenyesha makuru wa RPA. Mwaramutse neza Frank. Hanyuma turi kumwe kandi na Edi Claude Ninahazwe ari umenyesha makuru w'Inzamba Agateka Kawe iradio Inzamba Agateka Kawe. Ndakuramukije Claude. Ndagwaye mwaramutse Frank. Hanyuma nkabanda bahaye ikaze mwese. Murakoze. Hermes Ntibandetse mbega ucumva iyo nkuru ijanye nuko bavuga yuko hazokubakwa icibutso c'abahutu bishwe mu 72 wavyifashemo gute? Je nk'ivyumva twayibona kunze ku ma telefone ya WhatsApp twabona umengo ni ibintu bitumvikana bitabaho. Hanyuma birakura turavyumva barerekana amasanamu y'abantu bafise ivyo vyapa kavuga uti none abantu bafise umugambo yuwe mugabo wakubise agatima inyuma kavuga uti none ko ari abahutu bishwe 72 bwo nta batutsi bahari bishwe 72 twariza kahise turazi yuko ingene vyagiye biragenda nuko kahise nyene gategura kazoza mugabo nibaza yuko abo bantu bo kumutumba Inyambeho muri commune Giheta mu Ntagitega nibaza ko bavuga yuko habaye ihonya bwoko y'abahutu no kuri ico capa niko vyanditse niho rero bisiga ubwenge ukabone uko abari bavyanditse bo bafise intumbero yindi yuko gutuma ubwoko bumwe bubona ko bwishwe mugabo nibaza ko abantu sinova ngo baciye ubwenge uravye n'abari bafise biya vyapa ubona ko ari abantu banciyaho mugabo ubona ko hari abantu baratumye nibaza ko kubishika ko mu mwanya ariko dutandukanye ntibari babifise bari babiri musi ariko sinibaza yuko ari bo baravyanditse baba barabishize mu ngiro mugabo nibaza ko ari bo baba barabishinze ariko atari bo babikoze. Mbega none igihe babishinga nta mukuru mutumba arahari umukuru w'agacimbira arahari kuvuga yuko bashobora babigize mu ijoro bite bwabone kujya munsi turetse twe twabonye ku buhiga bwa none ngurukana umenye twibaza yuko hari ikintu kinyegeje inyuma y'ibyo bintu bishobora kuba vyabaye ku mutume Nyambeho bishobora no kuba bizobana handi mu gihe bashaka ko wa mutima mubi wihonya bwoko bati hi hapfuye abo 72 bafise n'undi mugambi wundi ngira ngo bavuga ati reka twerekane abarundi bose ko abahutu bapfuye 72 bafise n'undi mugambi wa genocide bariko bategura. Ivyo turaza kugaruka ku bitari bike mu vyo wavuze Edi Claude mbega wibaza yuko kugira ngo ibintu nk'ivyo bive mu bantu bavuge bati tugiye gushinga icibutso nk'ico mwibaza ko vyo biva kuki wibaza yuko hari abavuga yuko ngo kubera abishwe mu gihumbi n'amajana 972 yuko batigeze bafatwa yuko ko baragashavu kabiciwe kababuze bavuga bati reka twerekane yuko twabuze kandi twabuze twenyene byo bari byo oya kubura bonyene bo ntibikunda kubera birazwe vyabaye mu Burundi ko ibintu vyagiye biragenda ibihe bitandukanye Burundi bwaciyemwo abarundi barapfuye ubwoko bwose hama bajya abantu bashinze byo vyibutso kumbure bagomba kwerekana ko nabo nyene kubura birababaza mugabo rero
uno munsi mu gihe tugezemo sinibaza yuko hakwiye kujaho icibutso cy'ubwoko kanaka kuko nta na hamwe nibaza bazosanga harapfuye ubwoko bumwe atana abandi babavangiye. Ariko ndagarutse ku kibazo canje, wibaza ko vyoba vyavuye kuki kugira ngo abantu bavyumvire? Kugira bavyumvire ntibadutse, ni umugambi kubwiwanje, ni umugambi wo gushaka kuvyura akantu ko kuvangura abarundi gafatiye ku macakubiri. Nakantu kagi karaboneka kuri intwara CNDD-FDD aho bagombye gushira hejuru ikintu cyo kwerekana yuko ubu bari ku butegetsi, ngira ivyahitiye inyuma bagomba kwerekana yuko ubu ari bo bakanje. Ariko nkibaza ko mu bihe tugezemo siyo ntwaro yari kwiye kuja imbere. Nibaza rero ababikoze ni babandi bafise akazi ko kakazikira, sivyo? Kuko kijya capa nkuko bivuze canditse ko aba kozwe ko niho nyabwoko ry'abahutu rya 72 naho nyabwoko kigeze rivugwa, kandi nta bantu baduka bavuga ngo harabayeho nyabwoko. Ni icifuzo yuko buvuga ko habayeho nyabwoko, mugabo abantu babizi uko vyagenze hafi ubwoko bwose. Hashobora kuba hari abantu babaye benshi bakoze gusumba abandi, mugabo kubwira bite ko habayeho nyabwoko hari byo baraba. Muri ico gihe rero bajya abantu nishiramwe mpuzamakungu rivuga yuko habaye ihonyabwoko ryonyene niryo ribifitiye uburenganzira. Kumbure biciye no mu butungane n'ubutungane bw'igihugu bashobora kuvuga ati iki kintu tucise gutya, ariko ivyo nta namwe byigeze biba. Barabishatse yuko amashirahamwe y'ugwaruka kumbure gwabuze abavyeyi mu 72 bagomvye kubishira hejuru cyane cyane ugwaruka gwaciye mu ishuri, ariko batangura kubikora ubu ku ntwaro baba bavuga bati abahutu nibo bari ku butegetsi. Ariko sinibaza yuko mu gihe tugezemo batokuyumvira yuko abategetsi bariho cyangwa abarongozi b'igihugu bariho kugira barongoreye ubwoko. Ivyo twabirenganye. Vyabaye inyambeho ukaraba n'amajambo amaze iminsi ashikizwa n'abategetsi bw'igihugu, duhere kuri umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ubona ko ari ibintu hari umugambi unyegeje inyuma ushobora bomba retardement, babona ko ari ikintu ari habuze imbarutso gusa kugira ivyo bipfuza igihonyabwoko bava kujyabaye rishobora kuba rero barishe ku mugaragaro. Inyambeho kugira ngo mumenye neza igituma avuze Nyambeho niwo n'umusozi n'umusozi ukaba n'umwonga wa commune Giheta aho ivyo vyapa nyene vyubatse. Mbega Hermes ko utwara intara ya Gitega yavuze yuko ivyo bintu atavyazi na gatoyi, bibaza yuko bijya vyapa kujya vyubatswe uravye ingene bingana, ngira ngo bishobora kuba bifise nk'imetero shika nka 3-4 kandi ari binini cyane. Mwibaza yuko abategetsi boba ataco boba babiziko? Abo no Buramatari w'intara ya Gitega sinamwumva na gato yavuze ngo ntavyazi. Buramatari afise abantu muserukira ku mutumba wa Cimbiri. Umunsi bashinga biya vyapajye nuko hariho umuntu abihagarikiye kuvuga ngo ntavyazi. Rero je sitamusa vyemera yumva ngo ntavyazi gute hari umusane komine Giheta, hariho umukuru mutumba, hariho umukuru w'agacimbiri. Ariko ivyo byose bivuga atariho waruri Hermes. Oya mugazo iyo wumvise Buramatari avuze ngo ntavyazi no kwigovyora kubiga tabizi aronka amaraporo ku munsi kandi n'ibintu biri ahantu haboneka bose. Uravye metero zirenga 10 uri hakurya zirenga 3 uri hakurya urayibona ni birebire. Iyo rero babonye ikintu giteye ubwoba teramenyereye bose bavuga ati bijya bintu nibiki kandi biri kwibarabara rikuru cyobona nawe riva ry'ikaburimbo riva Igitega rije Bujumbura. Erega uravuga ko muri commune Giheta sinakoreye umugwa mukuru w'intara. Kubazi kumbure ijya ntara ni uvuye ni hafi yahari ihinguro ry'ibinyobwa rya Bragita. Winjiye muri commune Giheta Nyambeho nihagire ruhande kuvuga ko Buramatari atabizi nimvuga politique kuko mugeza Hermes abivuze no kwigovyora, ariko nawe mvuge ko ari kwizimagiza nkuko bose bizimagije birazwi
rijya shira hamwe ryama rigira amakoraniro baratumira abamenyesha makuru ndibuka mu 2016 ikoraniro bagirishije muri Société Nil nari muri ryo bikorwa babizwi bakoresha amakoraniro baragira amamisa ivyo barayivuze vy'ikibutso ico gihe biravugwa nuko ihonyabwoko hariho n'ishirahamwe ry'abarundi b'abahutu mu bihugu vya Buraya za Canada baba baje barabivuga bakabishigikira bakashigikira ivyo vyumviro iyo rero baje nk'abo baba hanze ubona yuko umenga bikomeye kandi urabona iyo bari kwashikiriza ivyo vyumviro vyabo urabona ko atari ivyumviro byo gushaka kubaka arakantu kinzigo kaboneka rero ugasanga twe ngivyo tuba tubayemo mu Burundi uko tuba tubanye canke ugerageje kuraba ukuntu abarundi babanye uko bwose ukazubona nk'abo bantu bafisa ku kantu kibazo ati aba bantu baracaba muri igihugu rero rijya shira hamwe n'abantu bari muri iryo ndibuka igihe kimwe ico gihe nyene bari badutumiye hari umumenyesha makuru mugenzi wacu nyene hajya bagira batangure ikiganiro n'abamenyesha makuru barasavye yuko duhaguruka tukunamira umunota umwe abo bantu bahitanywe n'ico kiza cyo mu 2022 ama nyene ndumva nyene tuteza guhaguruka bora mugenzi wacu n'umukameraman aseguye kamera afise micro afise iki n'amakane nibiki twicaye abishize ku bibero vyaranse ko haguruka n'umuhungu nyene biboneka ko ari umututsi nukuri baciye babona ko yasegwa kubera arabisuzuguye yagize iki ati turasabye hagoye cyaguka wenyene bose urumva ikiganiro cyahereye kuri ako kantu bacabona yuko umenga yabigize n'ibigirankana aravuga ati iyo mba ntemera sinari kuza mwaduhaye ubutumire nase guhaguruka naseguye ibindi bintu ko wabona abantu bo bacabona kumenga bariko baraba abatumiwe niki mu mutwe bariko baraba abantu umva akantu gato baragakomeje kandi bivanye n'ugakoze bagomba kuvuga yuko iryo shira mafise ryaciyumviro mu mutwe harimo inzigo yakazikira kandi fatiye ku bwoko kandi niko nabajije ati buramatari yavuze nka vyazi muravuga ati babishize kwibarabara yohani ibarabara cyekaburimbo kandi barabara ikuru je ikintu kinsiga none ko yavuze ngo nta vyazi ivyo vyibutso biracahari no ho bakoze ugira ngo abishitseho uno munsi bari bamenyekanye hama nimba atavyazi babashira imbere butungane bavuga ati niza batumye kuko yavuze gusa yuko atavyazi uno munsi ariko ntiyigeze avuga ati abo bantu bakoze nabi reka bazorondegwe kugira ngo bahanwe canke ngo bagire iki hanyuma urumva siwe wenyene yavuze yuko atabizi hariho no mukuru w'umugwi w'ukuri n'ukurekuranira hamwe n'umuhuza w'u Burundi bose bavuze yuko ivyo ataco vyoza bifasha igihugu mbega wibaza yuko bikwiye ivyo birakwiye kugira ngo ingendo nkiyo ntisubire uravye ujya mugwi w'igihugu ujije ukuri n'ukurekuranira ukaraba ivyo mukuru wayo yavuze ibintu vyumvikana yarekanye kugira uvuga ngo habaye ihonyabwoko hari inzira bifata kuvuga yuko rero komedi yabivuga mu kanya hari inzira bifata guhera hasi gushika hejuru gushika no muri oni bakavuga ati mu 2022 harabaye ihonyabwoko y'abahutu bakavuga n'ibiti ngere bingana mugabo nyana bumengo n'ivyaduka ntibavuga ati hapfuye miliyoni hapfuye amajana 200 b'abahutu ngo sivyo kuvuga yuko rero hari ikintu kigoye uravye nkujya mukuru mugwi Jean-Louis Monseigneur Jean-Louis Nahimana uko yabivuze neza yerekanye umuco w'umugwi w'iwahuri kuko ujya mugwi ni ufise kugira amatohoza ukerekana ko habaye ihonyabwoko y'abahutu canke
y'ubwoko bwose abato n'abatutsi mugabo rero nabo biyadukije baja kubishira hejuru mugabo mugwi nawe ukihari atashashikako reka bashaka umugwi ico uzokora ujya mu gukuri no gusubiza hamwe no kurekuranira ujya mugwi mu byo uzokora uzokwerekana uko bimeze hama bafashe abarundi nkuko ariko barabikora gusubiza hamwe kandi ikiryoshe nuko no munsi ico kintu cy'ubwoko atari abantu bagifise ku mutima kicyatsi kuvako abarundi ariko barabirengera ujya mugwi rero nuko ugira ufashe ivyabaye ego nivyibagiranwe ariko bibere n'iciko bifashe gusubiza hamwe nico gituma ujya mugwi basaba yuko ahubwo ivyo bikorwa bimaze gukorwa hazoba icibutso kimwe rusange cy'abarundi bose turaza kubigaruka ko mu kanya hanyuma muyibaza yuko none ari inde yoba ari inyuma yavyo bijya bintu vyakozwe hariya igiheta uravye buramatara avyikurako umugwi wa Severe ati nawe ntavyo tubiziko nuze Edouard Nduwimana umuhoza w'abarundi ati ivyo ntibibaho kuva yuko rero sinova ngo bari yadukije bajya abantu ntibiyadukije kuko babishinze izuba riva abantu bibona ku mugaragaro kuvuga yuko rero hari umuntu ari nyuma yavyo ahubwo bwari nakaryo kumuhuza amaze kuvyamiriza mukuru umugwi Severe kavyamiriza buramataka kavyamiriza hari hageze yuko ubutungane bukora bagahera ku mukuru umutumba umukuru gacimbiri gushoka mu santeri ati bajya abantu babishize ni bande babishinze kubera iki kucyo abarundi n'amakungu bavuga ati reka ubutungane bukore berekana abantu babishizeho n'akantu kari inyuma ca bashaka gushikako niko ravyibaza jewe yawe ubutungane bwakora yaba intwaro zakora yawe ubutungane bwari gukora Edi wibaza ko ivyo byo bavyerekana yuko amacakubiri yoba akiri mu mutima w'abarundi amacakubiri ari mu bantu bitwa ko uno musi boba novuga imboneza zishobora kubera karara abandi uno munsi novuga abantu bari ku butegetsi mu Burundi harimo abantu bafise inzigo y'amacakubiri muri genzanje Hermes yavuze ati umukuru w'ibintu bwiwe hari amajambo ashikiriza yumva ko abibugwanko nishiramwe mpuzamakungu umugwi wayo wogeza amatohoza uheretse kumudoma ku rutoki kandi sagaseseshwa rumuri biramureka ko amajambo avuga ahubwo niwe yoba ari nyuma yavyo kuko ni sagaseseshwa rumuri arakunda kwivugira yuko nawe nyari impfuvyi yo mu 2022 navyo byarabaye siwe wenyine yabuze kandi dusubire tubivuge tubisubire ntihafuye abahutu gusa ari abatutsi babishwe muri kijya gihe cyangwa mu gihe cy'intambara cyose wewe dupfa ikintu umuntu ashobora guca ko yikika mukiza ati yahitanwe na bya bindi ibitumenyereye kumbe naka icyo bapfana naka nuko vyagenda rero bajya abantu nibiyadukije gusa birateye isoni kubona hari abantu bashobora gukoresha amategeko mugabo gukoresha amategeko nabo nibo babaha impiki nibo benyegeza bajya abantu nibiyadukije gusa urumva nkabura amatara avuze ati ukuntu yavyishuye birateye ikigongwe wumvise ko abwiye bagenzi bacu bo muri iwacu mu kinyamakuru iwacu ati ntavyo nzi reka nzashanza kubiraba uravyo bijya ni ivyuma kwanza bwa mbere byafashe n'igihe kugira ngo bikogo nabo baje kubitangarira bajya abanyagihugu byumvikana ko abantu baje baritonda barashinga baragenda hama kandi urabona ko biteguwe bicafye iki n'ivyivugo umengani bya Igiswahili Ikirundi n'igifaransa ego byateguwe kuvuga rero bajya abantu ntibiyadukije hari abantu babashigiki kandi abantu babashigikiye n'abantu bafite ingufu ahubwo bariko bararaba ko abarundi bo vyihoza canke bantu bazokwikangure basanga
ikiba carabaye. Edi, muvuze yuko mwese uko muri babiri yuko hari inzigo y'inzirikira yababuze mu bihumbi muri 72 Si bose, no si bose, n'atari bose ariko none urabona ko bafise ubutegetsi none muri ko muvuga gutyo ni igiki nkawe coba cerekana yuko nawe utuba uriko ubivugana agashavu kabo nyene kubera abo barabahutu oya jewe mu bagenzi banje canke abo twakoranye naho hatanu umwe avuga ati ngo uri umututsi cyangwa ngo uri iki ni igiki jewe narutse nagize imana narukana n'abantu nzi ko ari abahutu canke babatuze nka ugasanga turabarundi jewe nagize imana naruka muri ico gihe narukana nabo nuno musi n'inshuti zanje uno musi abantu bari gutuzana uwo mutima kandi n'abariko baratwumviriza jewe turi Burundi bwejo ivyo bintu babima amatwi ntibabumvirize ugiye kuraba twebwe je mu 2022 sinariho nk'akarorero mu muri karabizana mu gacu sanga nk'umuntu agomba kubinshirako sindamutaho canka mbuze gukunda naka ngo numutse ukuramo sindagutahura umbwiye ko umuntu twiganye twakuranye umushire mu bindi ntanzigo mfise ahubwo ndabitera ivyatsi ahubwo ico nkora ubu no guhimiriza ko abantu nkabo tutabumviriza na gatoyi hama nagira mbwire yuko si bose naragize amahirwe mu makuru ya misi yose dukora narivuganiye jewe ubwanje n'abanyagihugu batandukanye icage kunshimisha hari umutama twavuganye twihute ko hari umutama twavuganye arambwira ati mwana jewe 72 nafite imyaka 15 atumva ubundi umuntu akuze ivyo bintu ntibibaho ati ndi umunyarumonge mu rumonge harapfuye abahutu benshi ico gihe mu rumonge niho batangira ko nk'akarorero ariko yabwiye ati n'abahutu n'abatutsi barapfuye ahubwo niho batanguriye kwicigwa batangiye kwica abatutsi hariya vyibutso ikibuto rusange ararambaza tufite imyaka ingana ndi muto cyane ngereranije nawe wowe uramvyara arambwira ati ntibibaho abantu ntibadukwegere twibaniye neza umuntu w'umunyagihugu Hermes icya kibazo nyene urabona wewe uvuga uti bajya abantu bafise inzigo y'inzirikira ni igiki cyo bacerekana yuko nawe atanzigo uriko urayivugana ubavuga je ntanzigo urayifiseko kuko turavye intwaro zageze akurikirana kuva 72 hari micombero bagaza arakurikira uyu yarakurikira n'abandi bose bakurikira nta numwe avuga ngo habaye ihonyabwoko ry'abahutu 72 kubera iki uno munsi ubutegetsi bwa CNDD-FDD agoje kuvyura ko hapfuye abantu je ntanzi wenda bivugana kuko Jedi yavuze ati yakuranye n'abahutu n'abatutsi urashaje ngira n'amahirwe nivukira muri komine Mwakiro nta nzova ngo harabatutsi ni komine nyinshi igizo n'abahutu benshi twarakuranye gushikaho dusangira kabisa n'agahiye misi yose abatutsi bagasangira donc bakarongora abahutukazi abahutu bakarongora abatutsi none ubu nibagiye kubavuza ati muhutu warongoye umutuzikazi garato birakuraba gerageza bikure nishoboka murabona kenshi na kenshi abantu bakunda kugendera kugwaruka bavuga bati bakarushiramo ibi na biriya niyo mpanuro moha ugwaruka yuko rutokurikira nyabahururu ingendo nk'iyo nigwime amatwi ubwo butegetsi no ubutegetsi bubi buriko bubiba ugwanko mu mitima yego gwaruka kuko burumenye ko niho kazoza ku Burundi niba ibyo nkuza babwiye canke wari wese abwiye mu nyubazo bati twarabeshwe twarahenzwe oro uvuze ngo twarahenzwe n'abantu bariko bariga amashuri bari muri kaminuza bari mu kaminuza atandukanye nibabone yuko ivyo bariko bashiramo ari ataho bishika ahubwo bonyine babone yuko ati bariko batubesha reka wa mutima wa kera twavuze dusangaho urukundo mu bantu donc ata ubwoko burimo
tukomeze babima amatwi. Edi, ikibazo cya nyuma kuri iyi nkuru, wibaza ko kubona utwara urongoye Gitega hanyuma hakavuga n'utwaye umugwi w'ukuri no kurekuriranira hakavuga n'umuhuza w'abarundi, wibaza yuko ivyo byavuye ku kivyo byavuye ku kazi ku byo abamenyesha makuru baba barakoze na cyane cyane abari mu buhungiro babishize ku mugaragaro cyane gose kubera twebwe mu buhungiro turimo tubandanya dukora n'abarundi nkuko twabikora hama ikituragishinga nuko ku munsi dukurikirana ibibera mu Burundi hama na cyane cyane ko twifuza yuko mu Burundi hagaruka amahoro tugasubira iwacu. Nico gituma bijya tubibonye twafashe ingingo ko tubishira habona tukabaza abantu hirya no hino na cyane cyane muri radio Inzamba na bagenzi bacu muri RPA twaciye dufatanya tubishira habona tubaza abantu. Muri make muvuga yuko mwafashije? Twarafashe kandi n'ubu turabandanya. Nakubwiye yuko twaciye tubaza n'abakura mbere mu mihingo itandukanye baragira icyo bashikirije hama kugira nuko kenshi bitadukundira ko tubajya bategetsi b'Ibujumbura umugwi severe twawurondeye ngo tugera amahigwe bagenzi bacu bari hariya baramurondera aragira icyo ashikirije nawe nyene abivuga. Urabona ko nawe nyene abivugana agahinda kenshi akavuga ati ibi bintu biracaba ibi bintu birashoboza wenyine ubwiwe. Tuzi yuko mu mugambo uri ku butegetsi hari ikintu yabamariye akomeye none musa n'umuhuza kandi adahisha ko nahari umuhuza w'abarundi adahisha yuko yambaye umwambaro w'umugambwe yararivuze kandi ni gake dukunda kubona Edouard Uwimana bita umuhuza w'abarundi atumbereza ijambo. Yaravuze ati oya avuga nk'umunyamategeko yongera avuga nk'umuhuza bikunda gushika gake. Reka rero dutandukire naho twari twavuze yuko tuza kuvuga inkuru imwe gusa muri iki kiganiro, tuvuge ducagaguye gato ku nkuru yaje ku mwanya wa nyuma ejo, tubona yuko ari inkoramutima kandi umuntu atokwihoza kandi abarundi n'amakungu bakeneye kumva ibyabaye no kumenya ibyabaye igituma ivyo byose ivyo byarashitse. Harahagaritswe amashirahamwe yo hanze 130 mbere n'amashirahamwe y'abanyagihugu yo mu gihugu atari make mu kiringo c'amezi 3. Hermes Ntibandetse, ivyo bari bisanzwe? Ntabwo ngo hagaritswe amashirahamwe 130 ntaho biboneka neza, ariko ico bikoze cyose naho ryo barishirahamwe rimwe gusa ari mpuzamakungu canke riri mu gihugu bakigemerera nuko yari ifise ineza ku banyagihugu. Iyo bamaze vuga rero unashaka twe twagwe mu gahundwe ucumva ari inama nkuru y'umutekano ifata ingingo yo guhagarika mu kigo c'amezi 3 amashirahamwe yabikora twabo amashirahamwe mpuzamakungu. Bibagiye yuko ayo mashirahamwe abayakoramwo bafise imiryango. Ayo mashirahamwe yakora mu bisate bitandukanye, yakora mu ndero, yakora mu byo kwa muganga, yagaburira abantu. None mu mezi 3 atariko arakora abo barundi bagiye kwa abandi, abo bakozi imiryango yabo yiye kwa yandi. Nkavuga nti leta y'Ibujumbura iri gifata ingingo gihuruduka, nuvuga ni gihuruduka kuko ntibabona ineza y'ayo mashirahamwe karafasha. Edi Claude, bavuga yuko iyo ngingo yoba yafashe kubera abakozi bo muri ayo mashirahamwe boba abenshi usanga ngira ngo bari abatutsi canke bimwe bavuga ati ibiharuro botegereje kubahiriza kugira ngo bashireho abakozi yuko bitoba batabikurikiza. Mbega bibaza yuko ivyo byo bikwiye kugira ngo babahagarike? Biragoye kuvuga ibibera mu gihugu cyacu ari biteye isore ugasanga umuntu arava agava twenga nta kundi umuntu yogira. Uho nyene wibajije ukuntu inama nkuru ije umutekano yahagaritse amashirahamwe bayafatanye inkoho yarimwe ibi bavuga bama bikanga by'ikiroberi ubushikiranganje bw'inkuru hagati mu gihugu nibo bufise mu minwe yabwo ayo amashirahamwe mpuzamakungu hari ubushikiranganje bw'imigenderanire buyemera gukora.
rero ugaca wibaza inama nkuru y'umutekano irasimbye boko none muri leta abajejwe ivyo bintu ubu baratse akazi bagize urumva biragoye twebwe tumaze kuvyumva twaguye mu gahunda kuvuga rero yuko usomye ivyandikwa canke ko ujya arongoye inama nkuru y'umutekano ujya mu generale Nikurirwa Silas yabivuze yisunga amategeko ayo mategeko twibaza sinzi ivyo vy'ibitigiri navyo ariko ayo mashirahamwe arafise amategeko ayagenga mu bisanzwe mu kwemererwa afise amategeko hama ntibavuze ati akurikiza amategeko mu Burundi sinibaza sinzi yuko hari ikintu baba barerekanye ati ayo mashirahamwe iri niri ico ritakurikije niri kandi sinibaza uyahagaritse mu kivunga yose ntakwije amategeko ku mwanya umwe akora bimwe tureke n'ivyo uretse amashirahamwe mpuzamakungu abaravuga ngo dufashe amashirahamwe yimba inzahabu imbere kwimba inzahabu kuronka uburenganzira bwo kwimba inzahabu nuko werekana ibintu byangombwa bihari ahubwo ati genda ubikora uko uno munsi ntabonye ko amashirahamwe ari yakora kurije amategeko mbega ministeri ubushinganje bw'intwara gati buri gukora iki ubwo bushinganje bw'ibidukikije bwo gukora iki je nibaze yuko ijya ngingo yafashwe n'inama nkuru y'umutekano irafise ikintu kiri nyuma ishaka gushika ko reka turindire turabiyobija ivyo byose ariko abo bahagaritswe se bahomba cyane uzosanga ari igihugu gihomba umugenzaje arabivuga ati hariho amashirahamwe asanzwe agaburira abarundi benshi barashonje hari amashirahamwe uretse atarondera n'inyungu aza gufasha abarundi murakoze cyane umwanya utubanye muto ariko tuzoronka ngira ngo ni kindi gihe cyo gushobora kubivugana neza aha niho hagarukiye iki kiganiro ca 49 ca Club de la Presse kabashimiye abatumire bacu Edi Claude Ninahazwe na Hermes Ntibandetse murakoze nkabashimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma hanyuma mwebwe mwese nkaba ndabaha isango rindi mu ndwiza mu kiganiro kizoba kigira ica 50 murakoze.